Nshaka dusoma muri Timotheo wa mbere, Timotheo wa kabiri je pense, guhera ku murongo mu gice ca gatatu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi. Mu mirongo natanze wa gatandatu no w'indwi ntivyari birimwo, ariko ndashaka munshiriremwo kugira ngo mpere aho twahereje ku munsi wa gatatu. Ndabandanya sujet twariko turiga ku munsi wa gatatu, kandi ndagomba kuyibandanya no mu ndwi iza. Nico gituma rimwe na rimwe mu minsi 40 biratugora ko turatemba, ibintu byose biratemba, hama rimwe na rimwe bikatugora gusubira kwikorera abantu ba dimanche n'aba vendredi batabanye natwe, rimwe na rimwe uko tugomba kubasubirira kwinyuma gato canke kugira mu incamenti hagarika kugorana. Haleluya, amina. Urashobora gusoma Fiston. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo, Timothée chapitre 3 verset 1 à 7, kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, baremenanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, abakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa n'ukwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko naho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Amen. Bwana sifiwe sana. Iki gice Paulo rero yacandikiye Timotheo, ndagomba ko musobanukirwa. Timotheo yari umupastori akiri muto. Rero Paulo nk'intumwa yavyaye urushengero Timotheo yaragiye kurongora. Paulo nk'umuntu ariko aregereza imyaka yiwe yo gutaha, kuko Imana aramubwiye ingene azotaha, yari afise igicapo. Yandikira Timotheo amuhanura nk'umuntu azi ivyo agiye guhangana navyo nk'umupastori akiri mutoya. Amandika igitabo, amandikira rero muri iki gice ca gatatu ibintu bikomeye vy'ukuri bifise uburemere. Ndashaka gufatira ku murongo twize ku munsi wa gatatu, ku murongo wa gatandatu n'umurongo w'indwi. Fiston asubira udusomere gatoya kugira ngo ndawufatire ko mu kugaruka ku vyo twize gato ku munsi wa gatatu. Kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu mazu. Muvyumve neza, aha Paulo ariko avuga ishengero, ariko avuga ibintu bizoba biri mu gihe c'iherezo. Turi mu gihe c'iherezo. Igihe c'iherezo abize Bibiliya bagiharura kuhera ku gihe Yesu yagenda mpwemu yera agasukwa. Twinjiye muri periode y'ibihe vy'iherezo, ariko aya majambo haheze ibinjana vyinshi yaranditswe, bisobanura ngo nimba haheze imyaka 2000 uravyumva canke ibura gato, kuko Bibiliya yagiye yandikwa kugeza muri za 70 na kangahe mu cinjana ca mbere. Birumvikana yuko igihe c'iherezo ubu turacegereye kurusha igihe Paulo yandika iki gitabo, siko? Rero aravuze rero ingene mw'ishengero hazoba hameze. Aha kuri uyu murongo wa gatanu canke wa gatandatu n'indwi Fiston ngiye kudusomera, Paulo ariko abwira Timotheo ibintu bizoba biri mw'ishengero mu gihe c'iherezo, kandi ndashingira nta yuko ivyo bintu nyene nuno munsi biriho mw'ishengero rya Kristo kandi biranagwiriye. Aha. Kuko muri bo
harimwo abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa n'ukwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Paulo yanditse avuga ku bagore bari mu rushengero, ariko ndemezwa neza yuko ibi Paulo avuga naho muri context yiwe yabwira Timoteyo akavuga ku bagore, ariko ndibaza yuko iki kibazo cari kiri muri iri shengero kandi kirahari no munsi, ntikiri ku bagabo, kiri ku bagore gusa, ariko no ku bagabo kiraba ariko. Paulo ariko avuga iki kibazo cari kihari, amubwira ati amwereka uburemere, agerageza kumwereka yuko ikibazo mu gihe c'iherezo ntikizoba kiri hanze mu bapagani canke mu batizera. Ariko Paulo ariko amubwira nk'umupastori ingene ishengero ushizemo n'ijya azoba arongoye, ingene iryo shengero rizoba rimeze. Rero aramubwiye ati hazobaho abagabo banyegetera. Abo bagabo n'abakozi b'Imana, bazoba ari abakozi b'Imana, ariko kandi naho bazoba ari abakozi b'Imana canke bitirirwa kuba ari abakozi b'Imana, Bibiliya ivuga ngo ubuzima bwabo buzoba butandukanye n'ivyo bigisha. Bazoba bafise imibereho itandukanye n'ijambo ry'Imana bizera canke bavuga ko bizera. Abo bagabo ngo bazoraba bahisemo ubuzimire, nzokibandanya mu ndwiza sindahaja cane, n'abantu bamenye ukuri, n'abakozi b'Imana barazi ukuri kwa Bibiliya, ariko naho bakumenye bahisemo bo b'inzira itandukanye n'ukuri bigishijwe. Hama enfasi yabo bihotuva bari imbere y'abagore. Abo bagore nabo Bibiliya ivuga ngo n'abagore nabone bakijijwe bari mu nzu y'Imana, ariko ikiranga aba bagore nuko aba bagore bari bafise ivyipfuzo vy'ivyaha biri muri bo. Bari bakijijwe bari mu nzu y'Imana, ariko hamwe no gukunda Imana inyota y'ivyaha ntiyigeze ibavamwo. Bagumye ari abagore bakunda icaha, bajakariye icaha, bafise inyota y'ivyaha bibarimwo. Bibiliya ikavuga ngo kandi abo bagore bari abagore bafise des passions, uravyumva, inyota ibira muri bo, idudubiza muri bo y'ibintu vy'umubiri bitari ivy'ubumana, ariko kandi abo bagore bakaba bari mu nzu y'Imana. Rero Paulo avuga ngo rero ngo bene abo bakozi b'Imana rero b'ababandi, aba bakozi b'Imana b'ababandi bazokwinjirira bene abo bagore, kuko abo bagore kubera ukuntu bameze akaba ari abagore batanabohotse, bazoba abagore vyoroshe cane ko bene abo bagabo babesha bakabifatira bafatiye kuri uko kuntu mu bishobisho vyabo canke mu bigumbagumba vyabo batigeze baba abagore babohotse. Umusaraba barawubonye ariko ntibigeze ubashikako ngo ubahingure. Ati rero bene abo bagabo bazokoresha autorite na uniforme n'umwambaro w'igikorwa c'Imana, bagende banyengetere mu mazu ya bene abo bagore, kuko abo bagore ari abanyantege nke, bari faible. Ariko ikigira abo bagore abanyantege nke nuko kutabohoka kuri mu buzima bwabo. Bazogenda babane nabo, bazogenda bikorera akajagari. Ivyo nivyo twabonye ku munsi wa gatatu, naho uyu munsi ntashaka kudevelopa cane kuri iyi point ya eta y'aba bagore uko bari bamerewe. Ariko kandi turabona yuko muri kino gihe hariho abantu benshi bitwa ko ari abakozi b'Imana, hariho abantu benshi bahora bagwa mu bintu bivaye n'ico urondera ko Imana ikora, bivaye n'ibitangaza ukeneye, ugahura n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana bakagutwara mu bintu bipfuye vyanduye. Bamwe bisanga mu vy'ubusambanyi, abandi bisanga mu bintu vy'amafuti. Ntimuyobewe canke ntimwaretse kumva abantu bahora babwira abantu b'abagore ngo bakure impuzu kubera bafise ikibazo cyo kutagira mariage, ari abakobwa bakuze batararongogwa, umuntu akakwemeza yuko ugomba kugirirwa deliverance ku bihimba vy'irondoka. Kandi ntimugire ngo kuko bene abo bakobwa benshi barazambura. Ibi ni ibintu Paulo yadekriva mu gihe ca Timoteyo, agerageza kwerekana ibihe vy'iherezo ingene hazoba hariho abantu bariko barapfira mu nzu y'Imana, bariko barononekara, bari en contact y'ubushobozi bw'Imana, ariko ubwo bushobozi bw'Imana bumva canke babona budafise impact ku buzima bwabo.
n'ibindi bintu by'amafuti byinshi bibayeho bitandukanye. Pawulo rero aramwandikira Timoteyo ati fais attention, danger y'ishengero cy'igihe cy'iherezo saba pagani, danger y'ishengero ry'igihe cy'iherezo ni indani muri ryo nyene, niho ubupfu, niho ibiboze bizoba biri. Ku murongo w'indwi yavuze ngo bene abo bantu bahora bakunda kwiga, baraja mu bikorane bakigishwa ijambo ry'Imana, ariko hamwe no kwigishwa ubuzima bwabo ngo ntibugira gute, ntibuhinduka. Baguma ari babandi, nta gihinduka, barumva amajambo y'ubushobozi, barasengegwa, barakorerwa ibintu, barigishwa imirongo ya Bibiliya, baraba muri 40 jours, uravyumva. Ariko ivyo byose naho bihari, ubuzima bwabo ntibugira gute, ntibuhinduka. Ngo bama biga, ariko atana nimwe bashika ku kumenya ukuri. Bama biga, ariko nta nimwe bashika ku guhingurwa. Usomye rero ku murongo wa mbere, Pawulo avuze ibintu bishika kuri 19. Ibintu Pawulo 19 avuze si amakarite, ahubwo n'amadefo yo mu gihe cy'iherezo. Mu minsi heze turiko turasenga, twarize muri ibi bintu bitanu yuko ikosa abakristo bafise kenshi nuko iyo tuvuze gusenga tuvyitiranywa n'imitwaro y'ibintu dukeneye. Hari igihe nganira n'abantu bari Buraya hanze, iyo tuja kubaraba bamwe bakabivuga, ariko bakabivuga batwenga, ariko ari ivyo. Bamwe bakakubwira ati pasteur, ibintu byo kwisonzesha twenga twarahejeje, twarishu. Kandi abo ntibaguye n'abakristo, ari hakubwira ngo ivyo kwisonzesha ngo Yesu ibibazo byose yarabikemuye. Ayo materime mumaze kuyumva, ati ibibazo byose yarabikemuye. Uravyumva ibintu byo kurara ku karago no kurara turari, ati ibintu byose Yesu yarabikemuye. Iki ni ikintu kitwereka kandi kitwigisha yuko abantu benshi iyo biyumvira gusenga, biyumvira yuko gusenga ari ibintu bifitaniye isano n'ibyo dukeneye. Hari abantu benshi bibaza yuko dusenga kuko dushonje, canke tudafise akazi, canke twabuze salaire. Hari abantu benshi bibaza ko dusenga kuko tudafise amazu, tudafise n'ikintu na kimwe, arico gituma abantu basenga cane. Abanyafrika mw'ishengero yigize isi, Abanyafrika bari mu mugwi w'abantu basenga cane. N'umuzungu wese aje mu mashengero yo muri Afrika aratangazwa n'ingene Abanyafrika basenga cane. Ariko kandi nasanze Abanyafrika rimwe na rimwe barasenga cane kuko bafise ibibazo byinshi cane. Rero ndafise impungenge igihe Imana izozana umusesekara, ibibazo bikagabanuka mu buzima, mbega ni bangahe bazoshishikara gusenga? Nimba gusenga cane, dusenga ko dufise problème. Muri ibisi urabwira umuntu ati turi mu minsi y'amasengesho, mbeko we ntakubona. Ati passeje umwaka narishu, nari muri 40 ya 2016, ubu narishu. Ngiye mu ncamo tega ntidusenga ko dufise ama problème. Oya. Dusenga kuko turakeneye kunywana n'Imana, dusenga kuko turakeneye kumenya Imana, dusenga kuko turakeneye kwambikwa ubushobozi butubashisha gutambukana na Kristo. Izo ni impamvu zitatu ndakubwiye zikomeye cyane mu masengesho. Nigira kane, turasenga kuko dukeneye kurongorwa nawe. Ku bintu bitanu bidutera gusenga, besoin yo kwipa place imwe, ibindi bice bine besoin ntirimo ya cash. Rero nimba muri 2016 Imana yarakwishuye, wari kusengera urugo, uyu munsi ukaba urufise, ngenda kubwire ngo Imana ntimupfana mariage. Imana ni papa, Imana n'umukunzi. Ubuzima bwawe burakeneye Imana nk'uko ubuzima bwacu bukeneye amaregime ava mu byo kurya
bukeneye vitamine A na B na C na Y, ubuzima bwacu burakeneye presence y'Imana. Mbwira mu mico nti ubuzima bwawe burakeneye ukubaho kw'Imana. Iki gicapo dusomye Pawulo avuga abwira Timoteyo ati mu gihe cy'iherezo ibintu bizoba bitameze neza. Ngira ndababwira icambere gikomeye muri iyi passage. Twasanguye gusoma avuga ngo nuko rero mu bihe by'iherezo hazoba hari ibihe bigoye, abantu bazoba bikunda. Ngira ndababwire igihe cyose Pawulo yandika ibitabo, mu kuvuga kenshi avuga inzu y'Imana, avuga abantu b'Imana, avuga ishengero ry'Imana, avuga ikoraniro ry'abera. Ariko mu bihe by'iherezo Pawulo ashaka kutwereka ingene bizoba bikomeye cyane, ibintu bizoba ari bibi cyane, kugeza naho Pawulo adakoresha mu kuvuga aba bantu bizera, ntasubira gukoresha akoresha izina ryo kuvuga ngo abakristo. Oya, arahinduye atangiye kuvuga ngo dans les derniers temps les hommes servent. Atangiye gukoresha terme avuga ngo abantu, ntanakibita ishengero, atangiye kuvuga abantu. Ariko ngenda abwire ngo aya magafe 19 twavuze, aya magafe yose 19 azoba ari muri eglise. Pawulo ntari kavuga ingene abapagani bazoba bameze. Pawulo ari kabwira Timoteyo, umupastori mushasha, ariko amugirira profile ya eglise azoba arongoye. Ibintu bishobora kuzoba birimo, sinzi ko muko muravyumva. Ndiko ndimvira umuntu w'umujeune pasteur akeneye kuba encouragé canke gutegwa intege kugira ngo bamubwiye ko c'Imana ari ciza, gukorera Imana ari vyiza. Ndiko ndimvira ibintu Pawulo akoresha mu kumubarira, mu kumwereka ingene mu gihe ciwe agiye gukora ibintu biri dur. Ijambo rya mbere amubariye ndashaka ndayavuge mu Gifaransa, Fiston aca agenda ngirira traduction mu Kirundi. Amubwiye ngo abantu rero bazoba bari egoiste, bazoba bikunda. Kigira kabiri nibagiye amaro atari ko ikosa urutanse ntajyo yokora. Okay, bazoba bagize gute? Bikunda. Bikunda. Abantu bazoba bari avare, bazoba bakunda amahera ko bavuga mu Kirundi. Bazoba arabagumu, bazoba bakunda cash, sivyo? Bazoba bari avare. Abantu mu gihe cy'iherezo n'abantu ifaranga bazoba bari kunda ku buryo kugira ngo ribave kazoba ari problem. Kigira gatatu, bazoba bari vantard, birarira. Non, birarira, bazoba ari abantu bivuga. Baguma bavuga jewe, abantu qui se vante, jewe, sinzi ko murabona bene abo bantu ba jewe, jewe bijya ni je nabikoze, uravyumva, byari ari jewe, yego je suis à l'origine, je suis à l'origine. Bazoba bari hautain, bibona, bazoba bafise ubwibone. Bazoba bari outrageux, batukana. Bazoba ari abantu bari outrageux, c'est no gutukana gusa, ariko n'abantu bafise, birarengeye gutukana ko n'abantu bafise, ndavyite gute, ni gitutsi kiba kirimo novuga gute no gukengera, uravyumva, outrage, kintu cyose kikumanura canke kigutesha agaciro, ivyo bizoba bigwiriye mu gihe c'iherezo, sivyo? Amadefo asa n'aya ugenda urayasurinya, turaza kubandanya hanyuma je nawe. Bazoba bari désobéissants à leurs parents, batumvira abavyeyi. Bazoba ari abantu batumvira abavyeyi, no kuvuga ngo bazoba ari abantu mu buzima bwabo bafitaniye imigenderanire mibi n'ikintu cose cyitwa autorité hejuru y'ubuzima bwabo. Bazoba ari abantu batubahiriza, badafise ukubaha uwubaruta canke ikibakurira. Ashobora kuba ari abavyeyi, iyi naissance iri image canke donc iri figure, siko ashobora kuba abavyeyi, ashobora kuba abarongozi, ashobora kuba uburongozi mu gihugu. Mu gihe cihereza abantu bazoba bari désobéissants, badafise
sanse yo kubaha ikintu icyo cyose kijanye n'uburongozi canke n'ubutegetsi bwose bushobora kuba buri hejuru y'ubuzima bwabo. Bazoba bari ingrat, intashima, bazoba ari abantu vraiment b'intashima. Mu buzima bwabo nta mutima wo gushima bafise, bama babona ivyo batakorewe, bama babona ibitababayeko, bama babona ivyo babuze, akaba ari ivyo baririmba, ariko ivyakemuwe n'ivyishuwe n'ivyo bagiriwemo neza ntibabishize ku mutima, ahubwo umutima wabo uri porte ku bibuze. Muri bo nta gushima, no mu bucuti bwabo n'Imana n'abantu badafise umutima ushima aho Imana ibagejeje n'ico yakoze mu buzima bwabo, n'abantu iminsi yose bafise atmosphere canke esprit canke impwemu yo kwidoga. Bazoba ari abantu batagira ikigongwe, sans pitié. Niko bavuga batagira ikigongwe? Bava gute? abanegura ivy'Imana badakunda n'ababo. Oya, iyo traduction si. Bazoba ari abantu batagira impuhwe, sinzi ko bagiye peut-être ku yindi point. Sans pitié. Siko n'abantu atakagongwe kababamwo, n'abantu batagifise n'umutima. Niyo umubwiye ko umuntu afise ikibazo, kwambwiye ko ari ikibazo atata toka shano, n'ivyo byose abantu bose ntibabifise, nagende hiyo sha. Nindi ivyo bibazo atabifise. Casha. Uravyumva? Atamutima uravyumva wakagongwe ukibabamwo. Bazoba ari abantu sans affection naturelle. Nico badakunda n'ababo. Badakunda n'ababo, sans affection naturelle. Atarukundo, atamutwaro, atakuririra ababo, atakurazwa ishinga n'ababo. Niko abantu bazoba bameze mu gihe c'iherezo. Bazoba ari n'abantu bagize gute? Implacable. Banka kuzura. Banka kuzura. N'abantu batireconcilia facilement. N'abantu bamusanga hagati yabo hariho udukonflit, injyane. Ugasanga arabaho iminsi ikagenda ariko hari injyane. Niyo hagerageje umuntu aza kubahuza na bagenzi babo bafitaniye ibibazo, avuga ati we ntuvyinjiremo, we ntuvyinjiremo. Ninde yakubwiye kuza kuvyinjiramo? Genda hariya. Nukuvuga ngo n'abantu batihutira kuzuzaranya n'abandi, n'abantu batihutira kurondera amahoro n'abandi, n'abantu kuba mu bihe vy'injyane no kuba bavyimbiraniye na naka, ivyo biha biri mumenga ari muri place yiwe. Bazoba ari n'abantu bagize gute? Bari calomniateur, baremenanya. Bazoba ari n'abantu barementanya. Bazoba ari abantu b'abachampion mu kurementanya, mu kumonta ama histoire. Bazoba ari abantu ikintu cose bagerageza gucrea histoire zishasha. Mu minsi yahera Aponere yaratumenyesheje ko afise umugambi, Imana yamushize umugambi wo gutangura eglise nshasha. Ngenda bagire ngo sinari bwabone abantu ingene abantu bashobora kuba abantu babi, ibintu twumva twaricara no mu nama tukavuga ati nta nico dufise tubivugaho. Bapfuye amahera. N'abandi rero baca baba expert. Wana abarundi iyo hariho ikintu abantu badatahura, abarundi iyo hari ikintu kirimo ikibazo ntibabaza directement abo biconcerne. Rero rimwe na numva umenga nta bintu byagenze neza, abantu baravyakiriye neza naho byari bigoye, tukicara mu nama ngo bimeze bien, vraiment ni ça. Kumbe ibara ryaguye, umuriro uri kuraka. Abantu ntibaza kubaza jewe canke Apollinaire, baca baza kubaza abantu bibaza ko batwegereye. Hagaca rero havuka aba expert rero batwegereye ngo ivyahajyasha ngo ntawe bimenye, ngo hajya ngo bapfuye kashe, inkuru ikagenda oya hajya ni ibintu by'amoko. Abantu bakamonda, abantu bakavuga, ariko uraziga abantu b'Imana uko no kwiruhisha. Azogenda, tuzomuherekeza, uravyumva, uzocrea histoire, ntacu uzohindura, ariko juste uri kuriyanduriza ubusa. Uravyumva, impamvu z'ubwami bw'Imana ziramutwaye, ntivyatunezereye, ariko kandi twarigishijwe gucinyizwa munsi y'ubugombe bw'Imana. Twe turabasirikare mu bwami bw'Imana, afande avuze turavuga ngo yes chef. Ariko urabona abantu rero baca batangura rero kugenda bagacrea ngaha. No ngaha muri eglise kumbure hari abantu mwegereye babahaye version yabo.
Bibiliya ivuga ngo abantu bo mu gihe c'iherezo bazoba ari abantu bagize gute, barementanya, abantu bakreya, abantu bamonta amahistwari. Ndababwire, nta hantu ndabona abantu banka ibintu bibaye neza vre. Iyo ibintu bibaye neza abantu menga hariho problem, ariko si mwebwe, ni shetani abategeka. Iyo ibintu bibaye neza mutegeza kubironderamo problem. Burone ngo hajya ngo uca urarushe, agakiza karakwinaniriye, urugendo rwawe rurakunaniye, uri kuragira mankete, uri kuragira amatohoza, mbwira umuntu mwicaye utitekana vre. Tekana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Hari n'umutipe niboneye kama ni Cedric Bank, wewe yaragiye arandika kuri Facebook aravuga ico dupfa. Ngo ubujyajya injyajya umupagani, uravyumva yeregeze kuba ashaka gusenga n'ivy'agakiza ntazi niyo bija, uravyumva umuntu yavangiwe mu buzima bwiwe, akagenda agafatira akandika akamonta histoire ngo vyagenze ukunya, abandi bakagira commentaire, abandi bakalikinga, abandi bagapartager. Come on. None ko mwe twaje tukabibabarira, tukabibagegeza kubibabwira neza bishoboka, ko mutaza kutubaza ubu Cedric Bank ni wabaha réponse y'ivyacu. Bega ninde? Namwise birasa. Hallelujah. Amen. Ibyo bintu ndiko ndavuga mwe mwaravyumvise. Mwaravyumvise? Mufise ama version menshi. Basi ndabingenze mureke kuruha. Mureke kuruha vrema. Sivyo? Bibiliya ivuga ngo ibyo mwese mwumvise ni mpwemu y'igihe c'iherezo. Aho abantu barementanya, bakamonta histoire, uravyumva? Urabona nibiki? Hariho n'abantu bacika abastare ngaha muri eglise, abantu baba consultant. Umubaze ngo nakangwa arabizi cyane nta. Urumva? Rero Paulo abwiye Timoteyo ngo mu gihe c'iherezo, aho nahatevye ko narinda hafitiye example mwese muzi kuko ndazi ko muyizi naho muhoze. Uravyumva? Ariko kandi avuze ngo abantu bazobara abantu barementanya. Uravyumva? Ikigira kabiri, bazobara abantu incontinent, batigarura. Abantu batigarura ni ukuvuga ngo niyo yamaze kugira igafi haba mu rudishaki aherayo. Uravyumva? Hafi hagacika lieu ya enterrement yiwe. Ndiko ndashaka mwumve ubu buremere bw'impwemu y'igihe c'iherezo, aho umuntu ashobora kuba mu magafa akaba no mu vyaha, me ugasanga bati nanakashara bikora, nanakashara byaramushikiye, ega si jewe jenyene. Ugasanga birantangaza, ugasanga hari ibibazo dufise mu bantu, ako umuntu hakwihana ahubwo agenda aronka ivyireguzo n'impamvu zo kwiregura, afatiye kuri bandi bene data muri eglise canke mu yandi ma eglise bafise za ntege nke nk'izawe, hamugaca wiyubaka mu ntege nke zabo, mu gishingo co kwihana ngo wigarura Imana igufashe, ariko nawe ukavuga ngo reka sha ngo ninde atagira ibi, ngo ninde atameze uko, ninde atagize gute. Abantu batigarura. Abantu batigarura n'umuntu aronka impamvu zo kuguma mu igafe giwe, ntayivemwo kuko yaronse impamvu canke avyishigikiyemwo, akumva ko bidakeneye yuko aririra Imana kugira ngo imutabare. Abantu bari cruel, inkazi. Mu gifaransa murumva cruel, abantu menga bafise ubumara. Inkazi, apana inkazi fisto, inkazi. Uravyumva? Abantu bagize gute? Abantu mu gifaransa bavuga ngo n'aiment pas le bien, badakunda ibyiza. Abantu badakunda ivyiza. Iyo babonye ibintu vyiza bariyaranja bakabimakia, bakabigira ibimonstre. Abantu bagize gute? Abantu traître, abaguranyi. Apana abaguranyi, abantu bibihemu. Uravyumva? Ngira wewe watraduije igikurikira siko? Abantu traître, sivyo? Abantu batari fidèle, abantu batazi, abantu atarabizigirwa, abantu bahemuka, abantu bahemukira abandi. Ibi muri no myaka turabibona cyane, abantu bahemukira abandi hagati muri bo bakaba uko guhemukirana. Uravyumva?
ata sens ya loyauté, uravyumva arabivuga imbere. Iki nacone avuga ati n'abantu téméraire, ibiranda muke kivugira ibintu aho twe n'igikontorora umenga ku karimi kiwe nta frein iriko, avuga ibintu adakwiye kuvuga mu mwanya adakwiye kubivugiramwo, aradekona, araswata, avuze arakomeretsa, uravyumva ni kiranda muke udashizeho ama barriere ku rurimi rwiwe, ivyo avuga ntushobora no kubikontorora. Hariho abantu iyo bavuze abandi bose babura iyo banyikira, bivyo bizogenda bigwira mu bihe vy'iherezo. Bibiliya ntitubwiye ngo nivyo muzosengera ngo bihere, oya, murashobora kwisengera mwe mukabohoka, ariko bizogenda bigwira ibiranda muke, communauté yavyo izogenda iba nini. Sivyo? Abantu enflé d'orgueil, abikakisha, abantu bada Amis de volupté plutôt qu'amis de Dieu. bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Iyi ni kategori y'aba bagore twasoma. N'abantu iyo afise ivyo akunda, uravyumva ivyo ari byo byose ntashobora kubihagarika, ntashobora kubigira gute, ahubwo bene ivyo bimuhimbara, imigoroba bizarre, amarigara apfuye, imigoroba uravyumva abana ya pratiques zipfuye zimeze gute, vya bindi biri muri twebwe twari dugifise tukira abapagani twakunda, ariko bitigeze bituvamwo, turabikunda tukabirutisha Imana. Naho abo bantu bakijijwe ntibigeze bashira ku munzani ikiguzi cyo gukurikira Kristo ngo bashobore kuba en mesure yo kugira gute, yo guheba ibibahimbara kubera bahisemo gufatana n'Imana, ahubwo badesida kudandaza Imana kugira ngo bagume biyafectiona kuvyo bakunda hakiri kera bakira abapagani, bakunda ibibahimbara kurusha uko bakunda Imana. Ayant la forme de la piété. Fils. kirabandanya Hein? kirabandanya Ok. Ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Bafise ishusho ryo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Nimba woha Tite iyi message, Tite nabahaye mu yimpindurire muri technique, wandike umutwe w'amajambo bafise ishusho yo kubaha Imana. Bafise ishusho yo kubaha Imana, kugira ngo Tite ntibe ndende ako gace gakurikira ukareke. Paulo arangiza avuga ngo abo bantu ubagire gute, ubahunge. Ibi bintu byose mpejeje kuvuga mu gihe c'iherezo ngo bizoba biri muri eglise. Mu minsi yara narababwiye ngo iyo turiko turasenga tugomba gusenga dusengeshwa n'impamvu zo, kuko turashobora kumara iminsi 40 turiko dusengera amafaranga, ariko ugasanga bene izi ngeso ziri mu buzima bwacu kandi nizo ziriko ziratwonona, ariko hakuza imbere y'Imana tuyiririra kugira ngo itubohore ibisa nk'ibi bishobora kuba biri mu buzima bwacu, kuko iyo tumwegera araduhingura akatubohora. Uko ndushiriza gusengera amaproje akomeye ubuzima bwanje bufise, ariko nkakengera kuza imbere y'Imana ndayereka ubukene bw'umushaha wanje, ico nita la misère de mon âme, hari ubukene bw'umushaha wanje. Iyo nza gusenga ico kubaho kw'Imana gukora mu buzima bwanje, nuko Imana iraza igahangana n'ubwo bukene bw'umushaha wanje, ikabunkiza, ikagenda inkiza ivyo bintu biri muri jewe bintera gukunda isi. Imana ikagenda ibimbohora kugira ngo bishoboke ime kuyikunda no kubohoka ibi bintu, kuko naho Imana yo guha promotion mu kazi, ibi bintu bidakosowe nivyo bizokonona, nivyo bizokwica, nivyo kwiherezo Satani agiye gukoresha kugira ngo asambure ubuzima bwawe.
rero Pawulo ariko abwira Timoteyo birantangaza. Pawulo ntariko abwira Timoteyo ngo muri eglise hazoba hari abakristo b'abashomeri, ntariko abwira Timoteyo ngo muri eglise hazoba hari abakristo bagwaye ingwara, ntariko abwira Timoteyo ngo muri eglise hazoba hari abakristo bafise ikibazo batararonka amaparsele yabo canke batarubaka amaparsele yabo. Pawulo ntavuga ngo mu ishengero hazoba hari abakristo bafise ibibazo vy'amatongo. Oya, Pawulo ntiyereka Timoteyo yuko ikibazo azoba afise ari ikibazo ca materiel, ariko Pawulo yereka Timoteyo nk'umupastori ariko araprepaha yuko kimwe mu bibazo bikomeye agomba guhangana naco si ikibazo kijaye n'ivyo abakristo bakeneye mu buryo bufatika, ariko ni ikibazo kijaye n'ivyo abakristo bakeneye ku rwego rw'umushaha. Ishengero igikorwa cacu gitumbereye cyane umushaha, igikorwa camuhemera mu buzima bwacu kiratumbereye cyane umushaha. Nico gituma duvuga ngo dufise ubutumwa bwiza bw'ubushobozi buzanira kwizera canke buzanira kubohoka ubwizera wese. Ariko Satani yarahinduye message mu ishengero, hacitse abantu benshi batuma abakristo bifokaliza kuvyo babuze bifatika, ariko bikadusamaza kwifokaliza kuvyo tubuze vy'umushaha, ariko ibihora bitwica, ibidutandukanya n'Imana, ibitwonona, n'ibituma ubuzima bwacu buba bubi, n'ibituma ingo zacu zisambuka, n'ibituma tuguma ducana mw'ibice, n'ibituma tufise ubwansi hagati yacu, n'ibituma tudatera imbere, n'ibibazo bijanye n'ikibazo c'umushaha. Iri shengero Timoteyo yaragiye kurongora harimo abantu badafise akazi, harimo abantu batararonka abafiance, ariko intumwa niyifokaliza kuri ibi, kuko igikorwa c'intumwa nico guproteja, nico kuzigama iyerekwa, nico kubera amaso iyerekwa kugira ngo ntihabeho kuzimira. Rero Pawulo ariko avugana n'umuhungu wiwe Timoteyo, ariko Pawulo ukuntu ariko aravugana na Timoteyo ariko amuha direction en tant que pasteur, nk'umupastori mutoya, ndiko ndakwereka uburongozi ico ukwiye gushirako importance. Iyi yari prophecy ariko aramuha kubijanye n'ibihe vy'iherezo. Usomye muri Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo wa mbere, tubona Pawulo aha Timoteyo iyindi prophecy itandukanye n'iyi situation y'abakristo bari mu ishengero. Ariko mpwemu avuga avyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku nyigisho z'abadayimoni. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mu gihe c'iherezo abantu bazogenda bava mu nyigisho z'ukuri bigishijwe zihagaze ku ijambo ry'Imana, bagende buhoro buhoro batakaza ukwizera. Ntibazoba bavuye muri eglise, ntibazoba bahagaritse amasengesho, ntibazoba bavuye mu vyumba vy'amahombi, ariko ibizoba biriko birakorerwa muri ayo mashengero canke muri ivyo vyumba vy'amahombi bizoba bifise iforoma y'ivy'Imana, ariko ibwina bazogenda bakurikira des esprits séducteurs, bazogenda bemera inyigisho z'abadayimoni. Ejo bundi nabonye akavideo umukristo ngaha yandungikira umukozi w'Imana ariko asaba abantu gutanga amashikanwa. Niwe yari afashe igiseke uwo mukozi w'Imana, afashe igiseke akabwira abakristo ngo baze guha Imana ubukene bwabo. Abakristo bakagenda gutanga amashikanwa ari benshi cyane kugira ko bagiye guha Imana ubukene bwabo. Mu gutanga ayo mafaranga mu depoje muri konte y'Imana ubukene bwanyu, rero igiye kubahezagira igiceri. Izi ndazita doctrine de démons, kuko nituzanira Imana ubukene bwacu, tuzanira Imana ubutunzi bwacu. Bushobora kuba ari bukeya mu maso y'ubwakira, ariko kandi wowe ivyo wazanye n'ubutunzi bwawe, n'ivyo Imana yakubashije kuronka, n'ivyo Imana yaguhezagiye ko, ntibishobora kwitwa ubukene bwawe, ariko vyitwa ishikanwa ryawe rimota neza mu mutima w'Imana. Imana irariryohererwa, iyo Imana iribonye irirekura ku yundi mugisha.
rero ntushobora kwitisha ikana ry'abakristo ngo ugite ubukene bwabo. Doctrine de démon. Ibi nivyo vyuzuye muri ino myaka, ibi nivyo bikanga abantu, ibi nivyo abantu birukira. Abantu baravuye mu kwizera ariko ntibavuye mu mashengero. Abantu baravuye mu kwizera ariko ntibahagaritse gusenga. Abantu baravuye mu kwizera ariko ntibahagaritse kuja mu cumba c'amahombi. Abantu baravuye mu kwizera, iyo Imana ituraba irabona ko twavuye mu kwizera, naho muri forme turacafise ibikorwa bisa n'ishusho y'ivy'Imana, ariko kwambari naho mu ishusho ibyacu bisa n'ivy'Imana, ariko kwambari birahakana ubushobozi bw'iyo Mana. Tito 3:3. kuko natwe nyene kera Pawulo ariko arivuga kera abwira Tito ingene twe twari tumeze kera. Vyumvirize neza. twari ibipfu, turi ntabarigwa, tuzimizwa, tujakariye ukwifuza n'ukwinezereza by'uburyo bwinshi, twama tugira urwanko n'igono, turi abo kwankwa, natwe twankana. Alléluia. Car nous aussi, nous étions autrefois. Paulo umwe yahora yica abakristo akoresheje kahise mu kuvuga uko wewe yari ameze. Birumvikana yuko Paulo mu kuvuga ngo uko twari tumeze, iyo umuntu avuze ngo kera twari tumeze, biba vyumvikana yuko ubuzima bw'uwo muntu bwarahindutse. Sivyo gabene data? Sivyo? Rero Paulo wewe iyo yivuga biratandukanye n'ingene avuga ishengero ryo kwa Timoteyo. Abwira ishengero Timoteyo azorongora, yamwe ngo mu gihe c'ihereza abantu bazoba ari inkazi, bazoba bikunda, bazoba bakunda amafaranga, bazoba bagira gute. Abivuga nka eta y'ishengero muri ico gihe. Igihe wewe yereka aravuga ubuzima bwiwe, yivuga nk'umuntu yahora afise izo ngeso ariko atakizifise. Bitubwireke. Paulo ashaka kutwigisha yuko we hamwe n'abari karandikira ari bo ba Tito, ariko aravuga ati twebwe natwe kera twari abantu bameze nabi. Nous étions autrefois insensés. Nous étions autrefois désobéissants. Ariko abikompoza au passé, ibijanye n'izo ngeso mbi bari bafise. Siko bikiri. Paulo ntakiri insensé. Paulo ntakiri umugarariji. Uko niko yari ameze atarahura na Kristo. Kubera uhuye na Kristo, ingeso ziwe zirahinduka. Rero Paulo ariko araraba ku ngeso mbi akavuga ngo kera twari tugwaye natwe. Nous étions égarés. Twari abantu bazimiye tukira abapagani. Nous étions asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Wanasifiwe sana. Paulo arerekana yuko aya makosa yose tutarakizwa niyo twari dufise, ariko Yesu amaze kuza mu buzima bwacu tugasabana nawe, tukamwegera, tukaba mu ijambo yiwe, tukamukurikira, tugashishikara kujana nawe, yagiye atwambura méchanceté, yagiye atwambura rebellion, yagiye atwambura ubwo bubi bwose, yagiye atwambura urwango hagati yacu, yagiye adukura mu izo ngeso zose, azidukuramo. Nico gituma rero Paulo yashobora kubona ko hariho impamvu yo guhimbaza Kristo, kuko Kristo amaze kwinjira mu buzima bwiwe hari ivyahindutse mu kuntu yari ameze n'inyifato yiwe n'imibereho yiwe. Vyumvikana rero ko Yesu abamwegera arabahindura bagasa nk'uko asa. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero mu kwandikira Timoteyo amwereka yuko abatura Yesu Kristo n'akanwa kabo bazogenda barushiriza kuba babi. Bandu b'Imana ngenda bwe ngo iyi ni imwe mu matablo mabi ya mbere maze kubona muri Nouveau Testament mu bintu Paulo avuga. Aho yerekana yuko abatura n'akanwa kabo Yesu Kristo bazogenda baba babi uko ya misigera. Ariko uyu Paulo yerekana ko abantu bo bazogenda baba babi, wewe yagiye aba mwiza.
ntiyagiye aba mubi. Byumvikana ngo naho hari igitigiri c'abantu bazogenda baba babi, ariko kandi muri iyo communauté chrétienne hariho n'abandi bazogenda baba neza bivaye n'ingene Yesu azogenda ashika mu buzima bwabo. Kandi kuri abo baba babi n'abo baba beza bose barakiriye Yesu. None ko bose bakiriye Yesu, bamwe bakagira ivyamwa abandi ntibabigire. Murabizi bantu b'Imana, Nouveau Testament Yesu yavuze ibintu bibi biba mu bantu bizera kurusha uko yavuze ibintu byiza biba mu bantu bizera. Ahantu Bibiri tubwira ibintu byiza ni muri Galate chapitre 5, aho Bibiri tubwira ngo ivyo muhemu yera yama nibi. Ariko imbere yo gushika kuri uwo murongo genda urabe liste y'amadefo ari mu bantu bakijijwe ariko baganzwa na kameremere. Ndashaka unsomere Romains chapitre 1 muri mu 182 Abaroma gice ca mbere umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 31. Aha Paulo agira avuga abantu b'abapagani. Ndashaka no musituri ko turiga kandi nizere ko muri abantu mukunda kwiga. Haleluya. Ariko mwihangane tugire comparison ngo mumve neza ikicigwa kandi kizobandanya mu ndwiza. Romains chapitre 1 uhere kuri verset 24 ugere kuri verset 31. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire iby'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo. Kuko kuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga bagakorera icaremwe, bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo ico imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore ivy'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni. Kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahevye ngo bagire imitima y'akahebwe bakora ibitabereye. Buzuye ukugabitanya kose no kugira nabi no kwifuza n'ugwanko rw'ubusa, buzuye n'igono n'ubwicanyi no gutongana n'ubugunge no kwitamba ku muvyimba, n'abaneguranira mu vyongorerano, n'abavuga abandi nabi, n'abanka Imana, n'abatukana, n'abibona, n'abirarira, n'abigenera ibibi, n'abatumvira abavyeyi, n'ibipfu, n'abava mu isezerano, n'abadakunda n'ababo, n'imburakigongo. Amina. Ngenda bafashe kugira kutahure ico ndiko ndavuga uyu munsi, naho no canza kumera nk'urangiriza kuri iyo point. Paulo niwe yanditse igitabo yandikira Timoteyo, kandi niwe yandikiye n'ishengero ry'Abaroma. Ariko Paulo aravuga ibintu nshaka ko munyumviriza neza uyu munsi muri kino kibanza. Paulo arerekana yuko mu gihe c'isi, murabizi no mu gihe ca Sodomu na Gomora, la moralité cyangwa umwana w'umuntu yarononeka yaraja cyane mu byaha, ikibi kiragwira mu isi. Ariko Paulo arashiraho itandukaniro hagati y'ikibi gikorwa n'abatizera, akagitandukanya n'ikibi gikorwa n'abizera. Muriko muranyumva? Muvuge ngo ego. Amen. Rero Paulo ntabifatanya, ariko yerekana mu Baroma igice ca mbere yuko abatizera Imana ngo abantu bose muvyumve neza, abantu bose Imana yarabahaye ico twita agatima k'indani cyangwa ico twokwita conscience. Hama umuntu wese Imana yahaye conscience, nuba muri Amazoni atagiye ku ishuri, abantu bose barazi ingene batsa umuriro kugira ngo bateke, abantu bose barazi ingene bavyifatamwo mu bijanye n'ubuzima bwabo, atanu wabigishije. Ni ukuvuga ngo umuntu arafise ubwenge kavukira Imana yamuhaye. Rero iyo Paulo ariko aravuga monde païenne canke isi y'abatizera, Paulo agerageza kutwereka yuko abatizera naho bataramenya Kristo canke bataramwumva, abantu bose Imana yarabahaye urukundo rw'abana babo. N'ibikoko niko bimeze. Abantu bose Imana yarabahaye ubwenge bivaye na environnement babamwo yo kuja kurahura no kumenya gufungura no gusubsista. Abantu bose Imana yarashize mu mitima yabo yuko kwica ari bibi. Ivyo ni ibintu Imana
ubutumwa bwiza butaranaza ni ibintu mu gatima ndemano k'umwana w'umuntu. Umuntu arazi ikibi, arazi iciza. Rero Bibiliya ikavuga ngo abatazi ikibi canke abatazi ubutumwa bwa Yesu, igihe Imana izoza kubacira urubanza, ntizobacira urubanza ibabaza kubera iki batizeye Yesu, ariko mu kubacira urubanza standard zabo, igikoresho kigereranya izokorera ko mu kubacira urubanza, ntizofatira ku byo batazi, ariko izobafatira kuri ka gatima muntu Imana yaremanye umuntu wese, aho umuntu azi iciza azi n'ikibi. Pawulo rero akavuga mu gitabo c'Abaroma, avuga ku bapagani ati kubera abapagani rero bahakanye Imana, bakarengana icagezwe cyo mu mutima wabo kibabwira iciza n'ikibi, ngo Imana, Dieu les a livrés à la folie de leur âme. Imana yabarekuriye mu busazi n'ubupfu bw'umushaha wabo. Bari bazi mu mutima igikwiye ciza, ariko barakirengana. Bamaze kukirengana, ngo bari bazi yuko ari n'ikizira, kuko n'amategeko yabo y'ibihugu babamwo arahana bene ivyo vyaha, kuko Imana yashizeho amategeko kuri babandi batizera batazi n'Imana, kugira ngo amategeko ari mu gihugu ashireho urutonde rw'ingene abantu bakwiye kubaho. Nico gituma amategeko yarashizeho icaha, n'igihe abantu batazi Bibiliya ngo ivuga icaha, ariko n'amategeko y'ibihugu yarashizeho icaha gihana umunyavyaha. Ariko ngo kandi ngo hamwe n'ivyo, naho amategeko y'igihugu ahari, abantu ngo barabirenzeko, ngo bamaze kubirengako, Imana ngo icibarekurira mu busazi bw'imitima yabo. Haca hatangura iki? Naha chapitre ya Rome muyisomye yose, mugenda mubona esprit ya homosexualité itangurira. Ngo Imana mu kubarekurira mu busazi bwabo, ngo Dieu les a livrés à la folie de leur intelligence. Abantu bibajije ko badakeneye Imana, bafise ubwenge, Imana nayo nihitamo ati ntimunkeneye, reka nane ndabarekurire ubwenge bwanyu ndabukuremwo frein, ndabareke mubeho uko mushaka. Abantu babaye abigenga, ngo umugabo atangura kuryamana n'umugabo, umugore atangura kuryamana n'umugore, ngo Imana irabareka bakengera umubiri wabo, ils déshonoraient eux-mêmes leur corps, bakayikoresha ibyo badakwiye kuyikoresha. Ariko izo ni inkurikizi z'uko mu buzima bwabo batubahirije icagezwe c'Imana yashize mu mitima yabo, kibatahuza yuko hari bizira. Ariko muri Timoteyo saba pagani batazi ubutumwa, ariko muri Timoteyo n'abakristo bamenye ukuri kwa Yesu, bumvise ubushobozi Yesu afise, bumvise inkomezi zo kumusaraba, bumvise ico Yesu ari. Ariko abo bobo baca bahitamwo kwambara ivy'Imana mu ishusho, ariko bankira Imana kwishika kuri kwa kubabohora za ntege nke zabo z'indane, ya nyota y'isi, ya passion ibafatanya na gehinome. Banka ko Imana ibibabohora, baravuga ngo reka sha, ngo n'abandi bose baranywa, reka sha, n'abandi bose baragira ibinibi. Bobo bamenye ukuri, ariko ntibemera kuko kuri kubabohora, kugeza naho kubabohora mu ngeso, kugira ngo bacike abantu bafise ivyamwa vyiza. Ahubwo uko kuri barakwakiriye, ariko kandi barakwankira. Muri abo harimo abakozi b'Imana binjira mu mazu y'abagore bari faible, bakaja kuryamana nabo, kandi rimwe na rimwe bakaryamana nabo mu izina ry'Imana. Hama babagore nabone batabohotse, barazi ukuri, barazi icaha, ariko bakunze umunezero wabo kurusha uko bakunda Imana yahabo, bakaryamana nabo abakozi b'Imana, igacicika club y'ivyaha, ariko bibera mu rushengero, bitandukanye na bya bindi bibera mu bapagani, kuko abapagani nta kuri bazi. Ukuri konyere bazi n'amategeko y'igihugu, ariko abanya barazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, barazi ubushobozi bwa Yesu Kristo, barazi ibitangaza bya Yesu Kristo, barazi ingene Kristo ashobora kubohora. Ariko barahisemwo mu mitima yabo kudatemba baja mu ruzi rwo kujana na Yesu, ariko bahisemwo gushira Yesu muri parking, bagashishikara kubaho ubuzima bwabo uko babishaka. Bafise ukuri, bazi ukuri, batwara Bibiliya nkuko tuzitwara, baza muri louange na adoration baduza amaboko, bakogwa ko n'Imana bayitambira, baza kuyishikanira, bayikorera. Ubaravye ukabona n'abakristo,
ariko bigarukira kuri forme, ariko ngo indani mu mutima bakengereye ibigize ubushobozi bw'Imana. Nico gituma muri bo nta kubohoka kuhari, kuko bahisemwo babishatse gukengera ubushobozi bw'Imana mu buzima bwabo. Yanabwira rero ikintu kibi rero uno munsi numvise nise kibi mu bintu Pawulo yabwiye Timoteyo. Pawulo acabwira uyu mupasiteri ngo bene abo bantu ubahunge. Bene abo bantu ubirinde. Ese urashobora kubwira umupastori batubwiye ko Yesu yaje kubera abagwayi, hamukandikira umupastori yuko hariho kategori y'abantu akwiye kwirinda? Bene abo bantu bazi byose, ariko mu mitima yabo bahisemo kutemera ko Imana ikora ubuzima bwabo. Timoteyo mwana wanje, ntubatakaze ku mwanya, nuruhe wirukana mwizina. N'abapastori baragowe mwizina rya Yesu Kristo, mwizina uravyumva. Ikibazo kikaguma kigaruka, abantu batabohoka, abantu baba délivrer 20 ans 30 ans mu ma église, abantu inyota idahera, abantu baguma arabasambanya, abantu baguma arabambandi, bari muri église bari fidèle ntibasiba, ariko n'abagaferi. Paulo nabwiye Timoteyo ngo abonye ubihanganire ngo basengere cyane, ahubwo amubwiye ngo bahunge. Ni nk'uko avuze ngo ministere yawe pastorale ku buzima bw'abantu irafise aho igarukira, ukwiye gushika ahantu mu buzima uvuga uti uyu ntaco nsubira kumukorera. Tiens, je narinzi ko umupastor aguma avurungana n'umuntu, akagumana n'umuntu uko ameze kose, akamujyama akagumako. Oya, Paulo arashizeho limite. Bene abo bantu bahunge. Kuko si kibazo cyuko bafise ibibazo, ni kibazo cyuko bahisemo kutareka ngo Imana ibakore. N'abantu bemeye yuko umubiri uravyumva ushishikara kubaganza, n'abantu bahisemwo kutajana n'Imana aho igomba ko bajana. Kwa gatatu twarasomye ngo asangwa mwarakijijwe mushishikare kugendana na Yesu. Nukuvuga ngo hari abantu bakizwa ariko ntibemere gushishikara kujana na Yesu mu rugendo rwose ashaka kubatwaramo. Ngira ndangirize kuri uyu muntu, bire bisigaye mu icyo ati à suivre. 1 Samuel chapitre 15 verset 10, uradusomera na verset 11, uradusomera na verset 27, 28, 35. 1 Samuel wa mbere igice cya 15. Iyi ni histoire ya prophète Samuel hamwe n'umwami Sauli. Iki ni kimwe mu bintu nshaka kurangiriza ko kiza kutwigisha icyo nshaka kuvuga muri kino kintu. 1 Samuel chapitre 15 verset 10. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti, ndicujije icyatumye nimika Sauli, kuko yamvuyeko akanka gukora ibyo namubariye. Maze Samweli araraka, akesha ijoro atakambira Uhoraho. Stop. Sauli ni umwami Imana yatoye muri Israeli ngo atware Israeli. Imana imukunze, ariko Sauli yagiriwe ubuntu n'Imana budasanzwe, kuko bene abo bantu ndiko ndavuga si abantu batazi Imana. Ndiko mvuga abantu qui ont fait l'expérience avec Dieu. N'abantu bamenye Imana, n'abantu bahonjeje kuri Kristo bakamenya ko aryoshe, n'abantu bazi ibitangaza vy'Imana, n'abantu bahindukiye inyuma babona Imana yakoze ibintu byinshi ku buzima bwabo. Ariko Sauli mu mutima wiwe atangura kugarariza ya Mana yamwimitse ikamugira umwami. Aha rero hari umukozi w'Imana nogereranya na Timoteyo ariwe prophète Samuel. Prophète Samuel
wewe afise umutwaro arakunda Sawuli biteye ubwoba. Samweli ntaco atakoze kugira ngo ahanure Sawuli yumvira Imana, ariko Imana igenda iha amashansi canke yakandi karyo Sawuli ko guhindukira no kwihana, kuko Imana yumva ko ivyo Sawuli ariko arakora bitari dinye y'umuntu azi Imana. Ariko ngo haheze igihe Imana iraje kuri Samweli, uravyumva, irabwira ati Samweli, ndihanye. Imana mu yandi majambo ijambo rivuga ngo je regrette, uravyumva, ndicujije jewe Imana kubona naragize Sawuli nkamureka akaba umwami. Biboneka ko Sawuli yarababaje umutima w'Imana ku rugezo rwaho Imana ku ruhande rwayo yumva ibabajwe no kubona uyu muntu yaramugize umwami. Imana imaze kubwira amajambo Samweli ati ndicujije kubona naramugize umwami, twasomye kuri uyu murongo wa 11, uravyumva, Imana ivuga ngo kuko yaramvuye ko ntacubaha ijambo ryanje. Bibiri ivuga ngo Samweli arababara, arara ijoro ryose ariko arasengera Sawuli, Mana muhindure, kuko Samweli yarakunda Sawuli kandi Samweli yari afise umutwaro kuri Sawuli. Ariko abantu b'Imana iki kintu kirankanga gato, kirantera ubwoba gato, kandi muri indwi nzokibandanya kugira ngo twige kuri iki kintu utahure iyi kategori y'aba bantu Imana iri kiravuga. Ariko birantangaza kumva umuntu asengera umuntu kugira ngo ababarigwe, Imana nayone ikaba itakiri prêt gusubira kumwakira. Mbega uyu muntu aba yakoze iki? Uyu muntu aba yageze he? Ku murongo wa 27, nuko Samweli agihindukira ngo agende, Sawuli ashingira umutwe w'impuzu yiwe iratabuka. Maze Samweli aramubarira 27 gusa 28. Maze Samweli aramubarira ati Uhoraho nawe uyu munsi agutabuye ko ingoma y'Abisirayeli ayihaye mugenzi wawe akuruta. 35. Guhera ico gihe Samweli ntiyongera kubonana na Sawuli kurinda apfa, atarukwama amuririra, kandi Uhoraho aricuza ico yimikiye Sawuli ngo abe umwami w'Abisirayeli. Haleluya. Amen. Samweli ntiyasubira kubonana na Sawuli gushika aho yapfiriye, kandi ngo Samweli ashishikara kuririra Imana, aririra Sawuli. Samweli yari afise umutwaro nk'umukozi w'Imana, yaragerageje. Ngandabwire yuko histoire ya Sawuli irangiza, Sawuli umuntu yabonye ubwiza bw'Imana, irangiza Sawuli aja kuraguza, aja kuzura imizimu y'abapfuye. Kugira ngo arondere iki? Bibiri ivuga ngo mu gihe ca Samweli ijwi ry'Imana ryarabaye Imana ntiyasubiye kuvuga. Ariko Samweli kuko yigeze kuba ari umuntu ari familiye n'ijwi ry'Imana rimurongora, amaze kubura yagiye kuvyuka Mu gihe ca Eli, mu gihe ca Eli niho ijwi ryari ca Samweli. mu gihe ca Samweli ca Eli umuvugisho, siko? Ariko birivuga ko na Sawuli ataracumva Imana. Sivyo? Sawuli ntiyaracumva Imana. Sawuli amaze kumva ko atagifise direction y'Imana, amenyereye ko chaque étape ayirongorwamwo, ariko kuva atanguye kuva ku Mana, Imana ikamugerageza, Bibiri ivuga ngo yarangije aja kuraguza. Kuko ntiyashobora kubaho adafise direction, kuko yari umuntu ari familiye n'ijwi ry'Imana. Ariko ni gute umuntu yamenye Imana, yagendanye n'Imana, akabonye ubushobozi bw'Imana? Ni gute umuntu yahuye n'Imana ikamugira umwami agatangura kuvugishwa? Ni gute umuntu yajanye n'Imana gutyo ashobora guheza ubuzima bwiwe araguza? Hariho ibintu tuvuga tukibaza ngo turiko turexagera, ariko ijambo ry'Imana riratwereka yuko umwana w'umuntu ni caremwe kiri complexe, kiri compliqué. Ejo bundi muhira twako turavugana ku bantu twakirijwe hamwe, tugira evaluation, dusanga turafise igitigiri kinini c'abantu twagendanye muri Kristo Yesu.
tugiye tuvuga ubuzima bw'umumo wese, abantu mu myaka 20 n'ingahe y'agakiza, bamwe bevuriwe babivamwo, abandi bevuriwe bazazanirwa, abandi amamariyaje yabo yarononekaye, abandi babaye ibindi bintu, abandi bameze nk'ababaye abasazi. Turaraba dusanga tutangura kwibaza ikibazo ngo none bigenda gute yuko aba bantu bose bangana gutya, dushobora kudresa liste ingana gutya y'abantu kiyo eshuwe mu buryo bubi kandi twatanguye tujana n'Imana. Nca nsanga biroroshe cyane, nico gituma Paulo yabwira Timoteyo ngo bene abo bantu ubegeze kure yawe, kuko biroroshe yuko abantu badashaka kujana n'Imana, biroroshe yuko buhoro buhoro non seulement we ntari prêt kujana n'Imana, ariko biroroshe ko petit à petit, kuko turi abantu bafise tolerance. Iyo tolerance hari igihe ahantu iza kutwica kuko tutari radical, ugasanga tubayeho mu muzima bwa compromis, aho twifatana n'ibintu byose, aho twemerana n'ibintu byose, ugasanga petit à petit na wewe wari uhagaze neza, ariko kandi abagenzi babi bakagenda barakonona, hakagera ahantu mu buzima bwawe nawe utangura kwa adopta, hakagera igihe mu buzima bwawe ivyo wahora uhakana ukavyanka, utangura kumva umenga usigaye uvyaaccepta. Ngira ndababwire ngo ico bita corruption morale, ico bita ukwandura ko mu buryo bw'ivyiyumviro, ni ikintu kiza buhoro buhoro, ariko kugira ngo umenye ko kiradodora mu buzima bwawe, gitangura kikuzanira tolerance ku mafuti, ugatangura kumva umenga woya accepta, ukumva umenga nibisanzwe, ariko buhoro buhoro bikakonona, nawe ugatangura kumera nka babandi. Buhoro buhoro Satani umwanya wose bizofata entreprise yiwe kugira ngo gutandukanye n'Imana, bizoimufata. Ariko Satani ashobora gufata umuntu yahuye n'ubushobozi bw'Imana akarangiza ubuzima araguza. Iki nico catumye Yesu aje kuzimu akaja kubohora abera batsinzwe n'icaha. Aba bose bameze nka ba Sawuli yagiye kubacungura kuko barabiwe, agenda kubacungura ikuzimu kuko bamwe hamwe no kuba barabanye n'Imana ncabujije ko Satani abavangira. Bantu b'Imana, ndagomba kubabwira ngo iterambere n'ikizungu kigenda kiza tukacaaccepta, rimwe na rimwe kiratwonona kuko twebwe turi babandi bagomba kuzana umuco, ariko iyo umuco wacu wamaze kuvangirwa natwe tuderivra les ténèbres. Igihe Imana yari igiye guturira Sodomu na Gomora, hariho ivyaha by'abagabo bajyamana n'abagore, abagabo n'abagabo, abagore n'abagore, abavyeyi n'abana. Igihe Imana yari igiye gusambura Sodomu, ahanini biraboneka yuko Imana, uravyumva, mu kuja kuyisambura kubera infidelite y'abajya abantu no guhemuka kwa bajya abantu, Imana yarajirara aba Abraham, abamarayika. Abraham aravuga ngo ni haba hari abagororotsi, Imana avuga naho bari abagororotsi 5 ndaza gukiza kijya gisagara. Biraboneka yuko kubw'abagororotsi Imana yari prêt gutabara, ahubwo Abraham agenda amanuka mu gitigiri, ahera kuri 40 na aramanuka bashika kuri 5 atabagororotsi 5 bahari. Ariko muri Sodomu hariho Loti n'umuryango wiwe kandi bararenga 5, ariko ntibashoboye gutabara igisagara kuko Imana yo ibaraba yari izi yuko naho hariho liste nini y'abagororotsi bashika 100, kuko Imana ntihana igisagara kidafitaniye ubucuti nayo mu isezerano rya kera. Bisobanura ngo Abraham yarazi ko hajya ahantu hari abakristo, atangura ngo nega Imana niwe basanga n'abagororotsi, kuko Imana arizi ko igira itabara igisagara kubera Abraham yaza ati Imana igasanga abagororotsi ntaciza kukigira, reka ndayibaza nega Imana naho bari abagororotsi. Ati harura. Abraham ahera kuri 45, sinzi ko série de prière zahora hajya zarimo nka 45. Bagenda bamanuka Imana irababura. Nari mwibaza ko batari bariyo, ariko bari baranyoye ku muvinyu w'isi, nabo bahononsheje ku byo bazi, ariko bifatanye na influence y'Imana z'amahanga. Ndemera ko turi abakristo b'abanyagisagara, ndemera ko muri modéré, ndemera yuko tugerageza kuba abantu bakigwa n'abandi, ariko bantu b'Imana ugire attention kuri corruption iza, kuko bene ico kintu kiragufutanya kikakonona cane urandukirwa
iyo utarabohoka neza, kuko satani akwatiha akoresheje ibyo azi ko urwaye, akagerageza kuzana ibimota nk'ibyo umotegwa neza unazimia, njo anajaribu kukuletea, kuko arazi yuko nturabibohoka, ko umuntu atabohotse ubuzima bwe bufise umutahe diabolique. Kandi aho satani afise umutahe, Bibiliya ngo ntagenda gutyo gusa, ariko yamagomba aho yicara ku ngeso zindimo zitabohotse, kugira ngo yatire umuriro uza kubicanirira no kubidevelopa, kugira ngo ndushirize kuba mubi. Igihe Imana aja gutabara ikavuga ngo reka nkure y'umuryango wa Loti yarasohotse aratabagwa, ariko Bibiliya itubwira ngo Loti nawe yariko arasohoka nka famiye y'abizera bakundana n'Imana. Musurinye canke muhomarke, Abrahamu ntiyavuze ngo ugiye gusambura igisagara kirimo mon frère, mon neveu Lot. Oya, yabwiye Imana arangaje yumva wogisambura hariho abagororotsi. Si appartenance familiale yatuma Abrahamu y'interceda, ariko kandi Abrahamu y'interceda kubera ab'Imana yagiranye n'isezerano bari muri kijya gisagara Imana igiye kurandura. Abrahamu yari karasengera abera bo muri Sodomu kugira ngo Imana ntiyiturire ko harimo abantu bayo. Ntiyigeze mensiona son neveu, ariko kandi yavuze abagororotsi. N'igihe Imana yaje gutabara, ntiyagiye gutabara Loti kubera ishafana Abrahamu, yagiye gutabara Loti kuko Loti yari yaramenye Imana. Ariko n'igihe yaje gutabara Loti, Bibiliya ivuga ngo igihe Loti yari karasohoka, Imana yabwiye ngo nibahindukire inyuma. Umugore wa Loti yari yaravangiwe, yari yarakunze ambiance ya Sodomu, yari yaramaze gucika une femme charnel, ku buryo atashobora kugenda atumbereye Imana, atahunyagiza na gutya anya, ntiyashobora kugenda ari focus ku Mana. Ariko naho Imana ari kibahamagarira kubiri imbere, uyu mugore yaragifise desire y'ibiri inyuma. Bibiliya ivuga ngo arahinduka, acacika inkingi y'umunyu, apfira ngaho sur place. Imana itabara abagororotsi, ariko murumva ko ni famille yari itanguye kuba atake. Kuko iyo ukotwaya ikibi buhoro buhoro kiradovena normal, buhoro buhoro uraba familier naco, buhoro buhoro kikakwinfluensa iyo utari umuntu ufitaniye n'ubucuti n'Imana. Abanyafrika twaramenyereye urupfu, ku buryo umuntu arapfa mukagenda kuri enterrement muvuza umuziki. Abanyafrika baramenyereye urupfu, kera tukiza mu mubiri abantu baza bahoze. Ubu mubiri abantu bose usanga bariko baratwenga ukibaza ninjiye mu kiriyo canke ninjiye muri boîte. Ariko iburaya kubera badapfa, umukecuru apfuye w'imyaka 90 n'abadeprima baradeprima. Wabaza ngo hapfuye nde? Ngo nyokuru. Man, my goodness. Nyokuru. Reka nubigire birebiresha. Uravyumva? Nta vya nyokuru ngaha. Kubera iki? Kuko twarakotwaye urupfu, ku buryo umuntu arapfa mugahekenya ijojo ku mpanda mu muhamba, ukumva murambona ku mpanda abantu bita amatelefone ngo waro ngo turi ku mpanda, kera abantu ntibavuga. Uravyumva? Kuko abantu baratinya urupfu. Rero ikintu cyose uri familie canke ukotwaya kirashobora kukonona. Ni icaha na immoralité. Uravyumva? Uradevena tolérant, hama ukavyakira, hama bigacika ibisanzwe. Kera warabisengera, ubu ntugisengera abantu bameze gutyo honye, kuko waramaze kubyaccept. Nimuhaguruke mpeze. Mane bahezagira. Bwira umuntu umuhagurutse uti suivent. Lendi umuntu azocererwa na mardi na mercredi, nzora ntangura kwigisha 18h5. 18h05 turatangura kwiga. Ariko simpejeje ibindi ko ndavuga, ariko ndiko ndashaka ko avansa kugira ngo mfatanye ibindi ko ndavuga n'amasengesho. Kuko iyo tuza gusenga tuba turi conscient yuko dukeneye Imana mu buzima bwacu, kandi ko dukeneye ko Imana ibohora ubuzima bwacu kuri bene ibi bintu bya kameremere byihagije, kugira buhoro buhoro bigutware kure y'Imana, bigutware kugira Imana yo mu ishusho, ariko udafise Imana y'ubushobozi. Atari uko Imana idashoboye mu buzima bwawe, ariko uri umuntu atigarura. Amen. Tugiye gusengera iki none? Hallelujah.
ni bande bumva sujet de prière muri ibi bintu bumva bafise ico basengera par rapport à ça. Haleluya. Iyo tuvuze ibihe by'iherezo ntituri épargné, ariko natwe ivyo biradufise ko influence, kandi ivyo natwe biradukurikirana ko turi mu gihe cavyo. Ariko kandi turagomba kuza imbere y'Imana gusaba Imana ati Imana déconnecta umutima wanje na Gehinomu, déconnecta umushaha wanje na immoralité iriko irataka isi muri kino gihe c'iherezo. Tandukanya umutima wanje n'ivyiyumviro vyanje, hindura ubuzima bwanje Mana. Ariko nanje j'aspire à la piété, ndashaka kugira ingeso nziza. Haleluya. Twe nitukira abapagani bo mu gitabo c'abaroma, ariko twe turi abana bo mu nzu y'Imana. Nous détenons la vérité, turafise ukuri kodukiza, ariko ntaco kutumariye. Ariko kandi twemere uko kuri guhure n'ubuzima bwacu. Muri twebwe ubugarariji bwose bushobora kuba buturimo tubwihane, ukutumvira kose kuba kuturimo tukwihane, dusaba Imana ibohora ubuzima bwacu. Kuko bo niyo nyifato ya rebellion iyo yidevelopa muri wewe igushikana ahantu uti te révolte contre ton Dieu. Kugenda udevelopa revolte kubijanye n'Imana canke n'indero igutoza. Hari abantu duhanura tukabatoza indero nk'abakristo, ukabona ko afise esprit yo kugumuka ati namwe muri exagere. Iyo ni forme ya resistance kukuri kw'Imana na rebellion yidevelopa mu buzima bwawe. Iyo bicitse umuco buhoro buhoro ugenda ugashika ahantu atakiki kugarura kikihari, kuko umutima wawe wafutana. Hamuga tutangura processus yo kuja muri pratique wari urimo kiri umupagani, ariko cette fois-ci ugatanga kuzikorera mu nzu y'Imana. Haleluya. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Ndagushimiye kugira neza kwawe. Mana, ndagushima ko wakoze ibikenewe byose Mana, bicontribue à la piété, bituzana kugira ingeso nziza zo mu bwami bwawe. Mana, waravuze ngo mu gihe c'ihereza abantu bazoba bameze uko bameze. Kandi Mana, ntiwavuze abantu bari hanze y'inzu y'Imana, ariko wavuze kuri twebwe nyene turi mu nzu y'Imana. Twageze ahantu ibyawe tubimenyera, ariko atanu uburenganzira twari dufise bwo kumenyera ubushobozi bwawe. Buhoro buhoro tugenda dukengera ibyawe, tugenda dukengera guhanurwa no gukosorwa. Buhoro buhoro Mana tugenda tugira légèreté. Buhoro buhoro tugenda Mana dutakaza Mana yo mu ijuru, kandi tuva mu nzira zawe. Ntitwavuye mu maeglise dusengeramwo, ntitwavuye muri pratiques z'idini dusanzwe dufise, ariko Mana iyo turabuvuga ngo twaratakaje ukwizera, twaravuye mu kwizera. Ivyizerwa ivyo waduhaye avec une forte recommandation twagiye tubivamo, ariko Mana mu ijuru tugenda tudevelopa forme za club n'abagenzi n'ubucuti bwo mwishengero, ariko bupfuye, aho umwe wese afise abo bahuza, aho bavyumva kumwe, aho twicara dukalomnia, aho twicara tuvuga, aho twicara dukritika, aho twicara twiyanduza, aho twicara duhinyura ivy'Imana, aho twicara dukengera ivy'Imana, aho twicara turi détenteur wa vérité, ariko cette vérité idafise ububasha bwo kubohora kamere kacu no kubohora umushaha wacu, atari kubera wewe Mana wewe warunaniwe, ariko nuko ico waduhaye twahisemo kukibika mu kabati, turakinyegeza, twanka ko kigira ico kidukozeko, ariko trouva yuko kugumana ibisa n'ivyawe. Ils ont la forme de la piété, mais ils renient sa force. Ni choix twagize mu buzima bwacu yo kutaba obéissant en toi dans certains domaines de notre vie. Bivanye n'ingene Mana tugwaye cyane. Ibi nivyo Mana dushaka kuzana mu masengesho.
ibi nivyo mana tugomba kuzana. Ibi vyago 19 Pawulo atubariye biri mu ishengero nivyo tugomba kuzana imbere yawe Mana, kugira ngo ibica nk'ibindi ivyo ari byo byose bigize ubumuga bw'umuntu wawe, bigize ubumuga bw'umushaha w'umuntu wawe, muri uko kuza imbere yawe Bibiri ivuga ngo ijambo ryawe ni cirore, aho twiraba tukibona. Iyo umuntu yiravye mu cirore aribona. Muri kino gitondo hari abantu birabiye muri aya majambo bahejeje kwibona, ariko Mana ntitugomba kumera nka babandi bamaze kwibona bagenda bakabirekeza uko, ariko ndagomba kuba mu gitigiri ca babandi bamaze kubibona bagenda bakabihindura. Oh papa, garukana sensibilité mu nzu yawe. Oh Yesu, garukana sensibilité mu nzu yawe. Oh papa, garukana umutima wo gukorwa ko mu nzu yawe. Oh papa, garukana wa mutima, la crainte de l'éternel, la crainte de l'éternel. Guhinda gashitsi imbere yawe, kwibuka ko tutangana, kwibuka ko uhambaye, kwibuka ko tu es un Dieu glorieux, kwibuka ko tu es un Dieu puissant, kwibuka ko tu es un Dieu incomparable. Mana duhe kutibaza kuri umujama, kutagukengera, kutagufata kutariko. Duhe Mana kubaha ivyo ubaha, duhe Mana gukonsidera ico wakoze mu buzima bwacu, aho watubohoye. Ijambo ryawe riravuga ngo ntawe usubira n'imbwa ntisubira ku byo yadashwe. Nimba imbwa itagaruka ku byo yadashwe, aha hari abantu baruta imbwa, aha hari abantu baruta imbwa, aha hari abantu bari special, baremwe mu buryo budasanzwe. Nta kuntu Mana inyuma y'imyaka yo kujana nawe twogaruka aho twadashwe ngo dusubire kuri gata. Mana tubabarire papa, tubabarire papa, tubabarire papa, tubabarire papa, tubabarire papa, tubabarire gukomantara, tubabarire incrédulité, tubabarire gukomantara, tubabarire kugayana, tubabarire kutubaha, tubabarire kuba inkazi, tubabarire Mana yo mu ijuru kuba abantu b'ivyifuzo, tubabarire Mana kuba emporté par nos désirs, tubabarire Mana, tubabarire Mana. Twaratakaje simplicity imbere y'ivyawe Mana, twaratakaze Mana ukwiyorosha. Kera twumva rimwe tugakora kabiri, ubu twumva 10 tukakunja akaguru, tukajya itabi, tukavyanaliza. Mana ndasengeye abantu bawe muri kino gitondo Mana, kugira ngo uzane Mana iyo sens ya honneur dans nos cœurs. Ndasengeye umuntu wese ari hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese ari hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Atukubako kuba muhamagara mu sengero uti Mana muhe kubaha Mana, muhe honneur, muhe sens yo kukonora. Haleluya. Ndagomba ishengero ryose dusengeranire. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rimwe uravuga ngo naheze twitahire, ariko umuntu w'Imana ndasenga kugira ngo Imana igarukane sensibilité, Imana izane gukorwa ko, Imana izane koroha kw'imitima. Yaravuze ngo muri ico gihe, haleluya, yaravuze yuko azofata imitima ikomantaye imeze nk'urutare azoyorosha. Mana niwe ushobora korosha umutima wanje, Mana niwe ushobora korosha umutima wa mwene data, Mana niwe ushobora korosha umutima w'ishengero, Mana niwe ushobora korosha umutima w'abamaze imyaka myinshi bagukurikira ariko bamaze gucinga abahiga b'ivyawe. Mbega Mana twokumenyera gute? Mbega Mana twometriza ivyawe gute? Mbega twoba aba expert gute b'ivyawe? Hariho aba expert ba Russie, hariho aba expert kuri politique américaine, hariho aba expert ba Europe, ariko nta mu expert habaho wawe, kuko ntiturakubona. Turacabana nawe mu kwizera, kuko atabundi buryo na bumwe dufise bwo kukubona kiretse mu kukwizera nawe twihishuriye. None ni gute Mana twavuga ngo twarakumenyereye kubera tubaye imyaka myinshi mu mashengero? Biragahera mu izina rya Yesu Kristo. 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 Mana ingingo zacu ziriko ziratswa na Gehinomu, ingingo zacu ziriko ziratswa n'ikuzimu, ingingo zacu ziriko zirabanuri n'ikuzimu. Ndavuze ngo iyo cordon umbilical ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndacagaguye uwo munyororo udufatanya na kera n'isi. Ndavuze ngo biragahera mu izina rya Yesu Kristo.
impakite ya esprit seducteur yose iriko irakwatiha ibyo usigaye ukunda gukurikirana, inyigisho usigaye ukunda, abantu usigaye ukurikirana bagomba kukwigisha iby'Imana ariko bakaba bafise impwemu yo kuresha esprit seducteur, bakaba bafise doctrine des démons zikwemerera ibintu bitari nuko n'ijambo ry'Imana rivuga. Ndavuze ngo iyo connection icike mu izina rya Yesu. Bifise ishusho y'ivy'Imana ariko bihakana Imana, bifise ishusho y'abamarayika no gusayangana ariko n'abadayimoni bambaye ivy'ubumana. Ndashaka uwo wifuza umutima wawe wera, zamuye ubugingo bwanje bwose. Iyi ndirimbo yigira isengesho ryawe muri kino gitondo uvuge akire umvirize ukore. Ndashaka kuba wifuza nkawe. Sinshaka kuba uko nshaka gusa ariko ndashaka kuba uwo wifuza Mana. Akire